ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Ndabizi yabimbwira iki se turamire none byose byo kugira ngo wowe yagumane ikintu kimwe gusa ubutane mukenagira umuntu akubona ngaho Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture, ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri ane bro kutarambwira narakwicira ko ubwo muvuga ibyawe ntabitahura neza ntamwandikiye nta nakimwe arasubiza mu telefone rero ariko twomurindira kugeza sangapi mu telefone ucumbwira ko turi kumwe kubera ko hano mane hamaze kundambira kandi serious nawe uri kunikura huruduka naho ugira neza na neza mukango cyawe naho imodoka itagira amafiri canke naho uri kumumandagara uri kuramandagara hakurambiye ntibogenda nende yakwayitegera ibyo kumagara ma ko ushaka kumbwira nabi uruko mubyikira urumva wowe ibyo bintu bikura huruduka nivyo turavuga neza umva ivana kubwira ikintu kimwe ushaka je ko twumvika tekereza hamufisi ico mbaza umbaze mu bugwaneza no mu rufasoni ndaciye ko nanje mbonye gifadika tugikorereko mbonye kidafadika naho tukireke habiti akantu gatonya uragakomeza ukakagira kadanje kubera iki okay sawa basi reka ndakwinginze sivyo mu telefone ariko ubwire ko turi kumwe hama twumva ivya twishura yakugire gute ico kintu cyo ku telefone nakubwiye ngo bikunda muri aka kanya ni wakeneye sawa niba yumvise neza ko mfite amafaranga yiwe hama ntagira ikintu nakimakora bisigura ngo arafise ibindi bintu ariko arakora kingira kamana cyo rero ndarindiriye niyumva nyene bikenewe araza kundondera hama tuvugana sawa mugira ko turi kumwe Ivo, gunda kugira gute
urumva ushaka ndamutesha umutwe hama mbroke ubwo urabizi neza yuko wamutaye agiye kurondera akazi atarana karonka cyangwa kaburi hamurigiye muri aka kanya ngushaka ndamutelefone ngo namubwiye ko je nawe turi kumubiki urumva wewe wumva neza yuko ace yumva kuri umumarayika uje kumugenda aca amera amababa canke kubaza nguri na biri wo buzuzi uri mama wiwe uri giki kubyo nyene yo kumva gaca yumva yuko yo kwihuta akaza kukwitaba yamubaza ikibazo no ufise ingorane nyabaki kuko ndiko ndakuraba neza hari ukuntu udashaka yuko muhura na mushikanje ni ikihe kibazo ufise bro zobura naho okay karibu cyane ego urakoze cyane ku ikaze hama reka ngire ko mu gihugu gisahera urabona ko umukobwa yarakinuwe yarabonetse ariko rero haracakenewe abahungu babiri kandi abahungu babiri bakenewe hakenewe abahungu novuga atari abo ngaha mu Burundi bo mu kindi gihugu kugira ngo filime yacu ishobore kwaguka igere ku rwego rwa East Africa. Rero byo byiza urondeye nk'aba star babiri bagezweho muri Tanzania ukabavugisha ukabandikira ukababwira ibikorwa dufise bakumva yuko twokwifatanya kugira ngo bagire kure kandi ukabaza no muri Kenya gutyo ku buryo hamwe byase ahandi bikunda ndumva arico kintu no gutuma nikubaho no kuri ndakunda ukuntu mu cyugenge kandi mubona kure mu bisanzwe mu minsi kiwe namwe dukoranye nta musi mwe muramika kwa ngo bagabire rero niki uko mukivuza ijana kwijana niko nzogikora mu bisanzwe jewe bisanzwe mfise connection muri Tanzania hariho umuntu asanzwe asupporting abantu b'abastar bamaze gutera imbere hari rero nzomucako ndakwizeze cyane yuko vuba nzokurosa akanyisho keza. Okay. Ndumva ari byiza. Hama kandi ibijanye na abantu batatu bambarira. Bimeze gute bigezeho kugira ngo twumve ingingo twofata. Boss, I'm so sorry. Gusa kandi iruhande y'ivyo je narabandikiye email kwa secretary. Aha n'ubu narindindire yuko mushobora kuzompa inyishu. N'ubu ngaha nyene ibyo niko ndatunganya kuko ndarahejeje nashaka umunsi uzosaba raporo uzosange n'abatunganije. Wow. Okay. Bo mu bisanzwe ndabona ko ari sawa ariko je maze igihe nkaja ku kazi message irashobora kuba yarashitse ariko ntarayibona ariko ni byiza ko wamaze kubitunganya. Yego kubaho n'ukuri numva amahoro menshi ndabarinde igihe cyose muzorohera umwanya mukaturose inyishu tuzokora ijana kwijana atakintu na kimwe dusigaje ibyo muzamudusabye. Okay. Ariko kandi iruhande y'ivyo hari ikintu nashaka kubabaza. N'ubu ntimuriyumvira kuri cya gisabo canje. Iki gisabo? Kimwe cya Aria. Bisanzwe nakubaho ushobora kuba mutantegereye neza. Burya kugira ndi ndabasaba Aria nuko nabonye yuko akenewe muri G5. Urabona Aria n'umusani munini ati gukina arazi ivyarimo. Hamwe twinze tumuzana muri kino gikorwa cyacu gishasha tugomba gukora. Nukuri ndazi ko twokubita hit movie ya mbere ngaha mu Burundi. Kuko nimba ubibona ku mbuga nkoranyambaga ukuntu abantu bamuvuga urabona yuko bamunyotewe. Hamwe rero twamuzana ku cyacu. Nukuri twotanga umwimbo uboneka umeze neza. Ntigwe uhogora gisabo cawe nacumvise ndibaza yuko ndaza guciga ko hama nzoguhinyisha nzokubwira nimbona bikenewe. Yego. Hama ndikaje cimbandanya ndibaza yuko ninja ku kazi nkabona byose duca ntanga raporo gira ubandanye kajere cibandanye. Sawa. Okay. Murakoze cyane. Sawa. Murakoze kutugegera. Yego.
My superstar. Karibu rero hano tubana na John hamwe na mama. John no he. Ahubwo nibaze ko namusi basindaza kumubona mama. Hewe. Byaje nzora bimenye ikindi gihe. Mama nawe ntawubona kuko. Hari umuntu mama gaye niwe yitavye. Ari hano tuje nyenda harimwe nawe. Gusa nyene mu bahana habya. Kabwi Imana ishimwe ko wanda hashitse. Ya ni byiza ahubwo nyene. Muhanye gute na Abel hamwe na mukiwe. Ya nta kuntu boba bakwinuba canke bafitana. Oya, niba nyino. Ariko ko bwanje ndumva ibintu byo kwa na Abel cyane. Tangoye vya bintu vyawe byakunaniye gute. Ahantu nta nzu uriha, nta matara uriha, kandi n'akanoteka kaguma kaja buri kwezi. Kuri konti bite vyawe. Urazi kibazo? Abera akora nyimenyereza vya hatari. Ndanakika ko n'impamvu yambwiye kuba hari wiwe. Yibasha kunyegereza atari impamvu y'akazi gusa. Nyerije n'umugore we twari tumenyeranye amaze kumwirukana akazi na mushasha. None wowe bagufata gute hamwe n'umugore wawe mufata gute? Uzi ko n'umunsi twajanye ahantu agafata Jack anyicarika imbere, umugore we akamwicarika inyuma. Ako kanya nyene nacimbona n'umugore we bimugoye nabi. Ngize ngo ndamubwiye ndamubwira ibintu yakoze ko atari vyiza byasamiye hejuru haswe kumira. Arambwira ati nakoze ko ndagukunda. Gusa akantu ko kuvaho nkunda tubanze tukihoza. Kuko Ivete sinamuhemukira ndamukunda. Bazi ko nankunda wewe. Kareka. Sha, arando mane kibazo gikomeye cyane. Ariko twizeye ko bizohinduka. Mbe mu rugo muri bantu bangara. Ni jewe hamwe nabo nyene babiri n'umukozi ntawundi. Mbere ndahantu ikintu. Betangura kumenyereza umukozi wawe. Aba ari we muba muri ku mwanya munini. Hama nanje tuzandagerageza nze nazi tube turi kumwe kenshi. Hama turabe ko ibintu byo kumenyereza byo hagabanuka. Kugira ngo tuzapfusanga yakufashe no kungufu. Ico cyumviro nico. Ikanzo bigerageza ariko rero Abel aragoye. Yani bagena kuzimana mena kuzaniriye. Uje yose bisibikanye. Ako kansa. Ugenzwa n'amaki ko nakumenyereye. Namahoro. Fashuwa. Beho ndakubaza. Uricara cyangwa ngira vyawe n'inyenye sanzwe bamukora imisi yose. Manu wari ukuntu nzije ntatahura na je ubwanje. None nk'ubu ndakubwiye ko nicare ikindi gihe woco mbwira gute. Byoterwa n'ukuntu ndakubonye. Ibaze we mu mwaka uza rimwe rimwe. Naho nyene ugakoroka nk'ibuye ritewe n'imanati. Kene cyane gufata gute. Basi ntufata umwanya wawe ngo telefone umbaze ko ndi muhira nguze. Nubu ndaboneka. Bro, bareke ibintu by'iwawe. Wewe kandi uzohava utuma ntakwizera. Kuko ubu ndagufata nk'umuntu nizera. Amfasha mu byangoye. Afata ingingo zimeze neza. Ariko abana ko ikindi gihe ntazokwizera ko ari kuri kuranyereka kutanyizera. None rero ndakoze ikibazo kiwe. Ushaka ndakubera umuhanuzi. Ntari umupsikologe ko rero buri mwanya. Basi imvire nawe. Basi ntunafata basi nakanya ko ku telefone. Ibyo reka tuvyihorere. Basi ngo tumuza muhira twicarane dusangire cyangwa kumbura usohokane urira ko kamwe. Cyangwa nuko nyine ubawibaza yuko nubanzimvye nyene umusoma ibintu byinshi. Abantu byose biterwa n'umwanya. Kandi babizi ko Bujumbura utagurutse utohaba. Aho ushobora. Bro. No ku telefone navyo bitwara umwanya gute? Kumbaza ngo uracahema. Ibaza nk'uyu wakaza kuza ngamuruga cyo usanga narapfuye. Bari gucuvuga gute? Bari ndagutelefone ndakwatikire. Uri umukobwa. Wishobora ko twabihera abademu. Kugutelefona kwandikira dushushanye mu mutwe amadiri duhuriyeko. Come on. Ndabizi ko datsindwa. Wewe winjira indane wicare. None kuva kari uvuga nko wari kuba wabaye.
karakanye twansabye gusa rero burije kweli uretse ko bose yambwiye gutaha kare mabuje we nakunda n'umuntu ataha bwije ku musoko wa kisabato hari umugore wa Abel n'umukiriya none ko iki Abel atarabatizwa kandi numva abana n'umuntu yizera nashobora biziko ibyo by'isabato ndavyumva uko nyene ibintu byo gukizwa mana sinzi ko nabikubwira kuko nugiye mu Prophet Peter sinzi ngo asengera musengera uruhe sinzi ikintu nakimumeruke cagiye asengera rero jewe ibintu byo gusenga usibye ko nzi ko Imana ibaho kandi nkaba nzi ko ari yaremye isi n'ijuru akaba ari yaremye n'ibintu biri ku isi ntabindi nzi Forezane ahubwo mama yari yambwiye ngo nze kuzabakura ababwira tuvugane neza ku ijambo ry'Imana kuko umuntu uzapfa hamira vyiza kugira ngo umenye neza ingene ukoresha impano yawe ariko urabizi ndakubonye ibintu bya twigira akamara ngo ingorane ariko ejo uzoze gusenga kugira twige neza vyimbitse je nta kibazo igabintwaye usibye ko programa zabe nazo menya simenya ngo panga ibiki ndaba nzi programa no kuri programa nkaje gusenga ariko ko hatavyo banzi bica bingora rero ni nabona atakimfatiriye nakizomboza kuza ngo tugende gusenga biratwizera ko bizokunda na cyane gusa rero ndakwingiza tugende burije umerekeze okay ntakibazo sivyo vatwumvikane ko twinjira indani sawa ndakuze ko ufise akanuvuga nk'inziya tugeze aho indani ugafunge hageze ikintu ugomba kubaza icyari cyo cyose direct wanje ubanze umbaze hanyuma ndaguruhusha kugenda kubaza ahandi rero naho ngo mufate nabi erega mu gisagara naho gukirira saho gupfira naho ugomba mere nk'umwana gwaye ubugenda kana umunwa rero ndawushone ibintu byose nzize ndaza kukubaza reka je ndafise ubwenge none nk'ubu ko shaka ngo ibintu byose ndakubaza nk'ubu nka kutegise yakoze urumva nciye nza negembana ngo ndangira aho ndayita cumbwira nzoze ndayizana cyo nzoze ndayiguha waba ari uja kuyintera konso ivyo yakotegise nibiki niko nabwiye ibintu vy'akazi mu vyo usanga dukora hageze ikintu kenera cyangwa ubaza uzobanza kwandukisheka ntivyo kurambaza cyumva bijanye ko ari kubera ikijuju je mfise ubwenge niwe ko wigize kabizi ibintu byose wonzoze ndaza ndakubaza aha rero wabonye ko je mbuze ubwenge bwo gukoresha ibujumbura konso mviriza impamvu niko navuga ibisi yindi nabwiye abantu yuko ndakuzanye wari umaze gukora ahandi hantu henshi kandi ndabizi ko atana hamwe urigero uja gukora none gasha ibaze baciye babona ubwo bono bwawe ngene urahonoka ntuzoba wirukana wowe cyangwa ugaca unkwegera nanje nta muntu akubwiye hakeze ikintu kenera uzurambwira ndakora nyene gikorwa nta kibazo je sinzohonoka ndatuje icyambere kimwe cyo nshaka akazi mu muji ruguru narababwiye nti ndamanutse sinzongera kuduga nagahungu twahora dukundana nagahera mvuye rushe namubwiye nti akura amaso kuri jewe ntazo hava azarangorera ubwenge usanga agatima kaguma gakubita ku vya ruguru kuko ubuje agatima hagihuza karakubita ku vy'ibujumbura gusa utazotuma nicuza ndiko ndakuraba wewe nego tuma nizaniye Mariyamu iyo namenye nayo ntikora n'umusazi yaramunaniye wereka kuguma wicuza je nzokubera icamwa ciza nawe uzoborara ko abanyamuji bose je batazonkunda mu minsi iri imbere hoje nzoba ndi camamare nanje ndi nk'umusitari ivyo nakubwiye ivyo nivyo uzupimugira ivyo ntakubwiye none kunsize wendera kubare ko ibintu byo gukunda amafaranga cyane gusumba akazi nuko biza kumerera nabi ucungwiza na zero utora undi ndabice gukwegera bro jewe no guhanura bunga na dukoronka gusumba guhanira ibintu byose binje kuko bizorangira ko ari guciye mu mazuru ndaho nyenda kubaza wibutse kumusabye imbabazi nagerageje kumusaba imbabazi
ko yaranse ntabwo acambwira ngo ja mu kazi ahubwo ntegeka yuko nociyo naciye hose kugira ngo ngirire imbabazi. Kuko iryo jambo yari kubariye ataka na kimukoze ko wenda kuzi neza kukugirira nabi ariyo njya webirira. Bon, nta kintu kimwe ndakora keretse gusa ko shiri wiwe namubwiye amajambo mabi ndanamutera n'ubwo ariko nayo ndiye gushinga akora. Wowe genda usabe ikigongwe shiri wiwe hamuco ugenda ku kazi wirinde gukora ikintu cyo cyose cyashobora koko no kuvuga cyakintu adakunda ibindi bimaze kuzagenda neza. Bro, ndumva bizongora cyane kubera ko nawe urabizi ko mushaka kutambupa akabanza bagerageza icyo ndagwaneye jewe n'icyo kandi ikindi nakubwira wishinga amajambo y'abantu bavuga yuko atamenya atubatinya wibuke neza ko byinshi bibi biriko na bike byiza uzokwishinga uhahamira byinshi bitari byiza hanyuma bituwe n'ivyo warondeye ubibura bigusubiza ruguru hama uburibwa n'ibwebwe. Sawa gutahuye. Sawa ndakuzanira iki vyama ugaraho Kwiza ndakubwira inzu niye urayibona hano ngene imeze iyi sasa rero jenga ikintu njejwe ni kimwe jenjejwe ibisohoka n'ivyinjira nk'umushikiranganje wavyo bijejwe hanyuma nawe indani uzobugiye kuraba amasuku ingene ntabimeze neza ingene bikomeye bipanze neza hanyuma ikiyongere ko nyamukuru niwe mushikiranganje ujejwe kugwanya inzara uriko uravyumva nyumvirize kitangiye guhono hakiri kare uriko uravyumva rero ugerageze ntuzumara amazi uzukore neza uteka ibintu vyiza utazuzana bwa borofa bwa ruguru cyanzo biteka nta kibazo cyo guteka wena huye ko byose wumva ko umunyamuji ndakuzi ubwo byo ndabuzi ntuzone vya bintu utangura guteka ufata ikijumpu ugafata karoti urazizi wewe Sio unamwambia kwa vyize wewe abantu bakwije guteka batazi guteka gushira mu karoti ni he urutsirire gaje nakora ababosi baba urumva rero utazofata imiceri ufate imyungu ufate ibikini biki vyanda gutake byose uvange ugira uruvange aha ni kimwe kwacu kandi bitetse neza ufise ikibazo uzakumbaza kandi ujinga bafise amamesa menshi nziza ndamenye ngwiki tonga ivy'amamesa agraho